Fofo ndabaramukije cyane. Mugire umugoroba mwiza canke igitondo ciza abivanye n'umwe wese aho aherereye. Amahoro n'umutekano mu ngo zanyu. Nkuko bisanzwe hano kuri live muri kumwe na Fofo canke Fofo the Boss. Nama nabashikirije ibiganiro bijanye n'ivyingo n'imiryango. Uno mugoroba rero ndaje kandi tuvugane ku kintu gikomeye cyane kandi usanga kiri no mu ngo nyinshi. Turi hano kugira ngo tuze turafashanya kugira ngo turabe ko ingo zubakika. Ego ndababona abari ku murongo ndababona, bandanya muza kugira ngo tuganire, tube turigishanya mu nzira nyinshi zitandukanye, mu byumviro byinshi bitandukanye. Ntabatinze cyangwa ntatebye, ngomba kubisabira ko mukora partage kuri iyi live kugira ngo n'abandi babone ko turi hano cyangwa babone ko twagize ku murongo. Tugomba tuganire rero ikintu gikomeye cyane nk'uko titre y'amajambo ivuga. Hari uburyo butatu abantu b'iki gihe novuga ati bo muri 2021 muri ibi bihe tugezemwo usanga kenshi batandukana, ikintu cyitwa divorce. No kuvuga ko muri ibi bintu bitatu abantu barakunze kubikoresha nka byose kubera ko birahari, ni ibintu biriho kuri ino si y'Imana. No kuvuga ko divorce ya mbere dukunze kumenyera cyangwa ku gutandukana kwa mbere dukunze kubona ni kuja muri sentare, mukaba mutigeze muhuza muri ibi na biriya, yaba umugore cyangwa umugabo, mukaja muri sentare mugatandukana ku bintu vyemewe n'iki n'amategeko. Jean Claude, bonsoir, bonjour. Okay, bivana naho uba uri. No kuvuga rero ko nariko ndavuga nti igice cya mbere cyo gutandukana kw'abubakanye ni divorce. Muraja muri sentare mugatandukana, byaba ngombwa bikagenda neza, hanyuma umwe wese ubuzima bukabandanya. Rero hari ikindi rero gikomeye cyane abantu bakunze gukora canke uku gutandukana kugira kabiri usanga akenshi kuzuye mu ngo nyinshi. No gutandukana ukwahe ni kwa kuntu umuntu n'undi bashobora gutandukana, abana batabizi, umuryango utabizi, ishengero ritabizi, mugatandukanira ku buriri canke mukagabura ibyumba. Nubwo abana bomenya kuko kiragoye iyo umugore n'umugabo mumaze guhana, mumaze gutandukana muri chambre, abana basigaye babona ko papa ajyama hariya, mama nawe akajyama hariya, baba bamaze kubona ko hari kibazo. Uretse ko ari nk'abana bakuze directement ngaho baba bamaze kubona ko hari kibazo. Uku gutandukana rero mwenuku hari n'igihe mutandukana n'abana ntibabimenye, mugatandukanira he muri chambre, umwe akajyama hasi undi akajyama ku buriri. Sibyo none ibyo bibaho. No kuvuga ko iki gice kigira kabiri cy'iyi divorce ni igice gikomeye cyane kandi gihanze ingo nyinshi. Hanze by'ukuri abantu bakabona ko ibintu bimeze neza, mwasohoka hanze, mwaba hanze mukaba umugore n'umugabo, mugahuza muri ibi na biriya, ndetse n'ukuri ibintu bikaba amavuta bikagenda neza. N'ababakurikirana canke abababona bakavuga ati yes, rujya rugo rurubakise pe. Mugabo kubera ko bataba bazi ibibagize, ntabwo baba bazi ibibagize, mebo bafata ko bimeze neza. Hanze mukaboneka umugore n'umugabo, mugabo hageze mu nzu hakabaho itandukana. Turi kumwe? Egome David, bonsoir. Okay. No, hanze hakaba itandukaniro, mu nzu hakaba itandukaniro. Ubugore n'ubugabo buboneka mu bantu, bukaboneka hanze, bukaboneka mu babanyi, bukaboneka mu bagenzi. Hageze hahandi nyene ubugore n'ubugabo bubonekera canke hahandi nyene hatuma nyabugore n'ubugabo buba, hakaca habaho separation. Ugasanga umugabo arara ku buriri, canke umugore arara ku buriri, umugabo arara hasi. Hakaba harabaye itandukana. Iyi divorce rero iriho muri ibi bihe tugezemwo
muri ibi bihe bya none nibyo byiyaraje umugore n'ukuri n'umugabo bagatandukanira mu cyumba neza neza neza. kandi ino divorce ntiubaze yuko hari aho ibitandukaniye na ya yindi mugenda muri sentare mukavana, kuko mu rugo yo hataboneka igikorwa kijya gikorwa cyakujanye mu rugo. Iyo mumaze gutandukana mutaba mukirarana, bitaniye he n'umuntu yagiye muri sentare mugatandukana, umwe wese akagenda ukundi akagenda ukundi. ino divorce imbere iranababaza cyane iyo muri mu rugo rumwe, muri mu nzu imwe, muri chambre imwe, hakabaho hageze muri wa mwanya umwe akigunga undi akigunga. uku gutandukanwa mwene uku kurajyana mbere kuranasumba babandi bashika muri sentare ati je nkene ko dutandukana, kuko baba bahisemo kuja gutandukana, baca bavuga ati mbo reka dutandukane umwe wese ubuzima bubandanye. harageraho babara mugabo hakageraho wumva ko neza ko uno mubabaro wawuvuyemo bitewe nuko mutari kumwe. Imagine rero muri kumwe muri chambre, muri kumwe mu nzu, hanze hakaba amahoro menshi. mbere hanze wanashima iyo mwasose hanze mwagiye nko nk'ahantu babatumiye mukagenda nk'umugore n'umugabo, ibisabwa n'amategeko uno mugore akabikora neza, kwereka abantu ko ibintu bimeze neza mu rugo. Okay, ibisaba n'amategeko akabikora, akitaho umugabo we mu bantu, akerekana neza ko bimeze neza. Samson bonjour. Akerekana ko bimeze neza, akerekana ko ibintu ari amavuta, mu buryo nabo hanze baheba bagashinga intayiti rujya rugo rurubakitse. mugabo ni hamwe nyene ko izi ngo turimwo usanga ziri kwibikuta, ziri kwibibambazi. mugabo yaba ari ahantu tuvuga ati ari inzu twubakisha n'ibiyo umuntu ashobora guhengenyeza akaraba ibiriyo, bene data ni too much. usanga ibintu byarabaye ndanse, usanga ibintu byaragoranye. niyo mpamvu nababwiye nti divorce tuko turavuga hano ziri mu buryo bungahe? mu buryo butatu. ubu buryo bwa mbere bwa sentare, murinze mufata decision yo kuja muri sentare, c'est-à-dire que muba mwahisemo mukavuga ati mbo birahagije, reka umwe wese afata inzira ye. mugabo divorce zo mu nzu zirakwega amabara. Egome uti nambari Patrick, hari ababikora ingeso. egome nico ukuri, hari ababikora kubw'ingeso. yego nico ukuri. mugabo iyi divorce, uko gutandukanwa kugira kabiri kurinze kuba, haba hahiye pe. no kuvuga ko haba hari impamvu iri tandukanwa ryabaye. ntabwo umugore n'umugabo batandukana bumvikana bahuza muri byose hanyuma ngo umugabo arare hasi umugore arare ku buriri. ntibibaho. bagabure ibyumba, ntibibaho. iyo habaye kugabura ibyumba urumva ko haba hababye, haba habaye nabi kandi bitoroshe pe. kandi attention, abantu bubakanye ntimwibaze ko iki kintu coroshe. muguma mubabazanya mu mitima. umugabo yabona umugore akumva aratuntuye. urazi muri ujya mwanya wo kuruhuka canke wo kuryama, wa mwanya mugeze wo kuvuga ati tugiye kuruhuka, ujya mwanya nyene niho habaho ivyiyumviro. umugabo akavuga ati none jewe mbereyeho ku isi iki? umugore hajya bari mu byiyumviro, umugabo aba ari mu byiyumviro. ntimubaze ngo abari amahoro menshi, ubari umunezero, ubari iki. no, haba hari umubabaro udasanzwe. kandi iyi divorce irashobora gutuma mugiranirana nabi. niho akenshi uzosanga akenshi abagore usanga bagira nabi abagabo, canke abagabo bakagira nabi abagore. izi divorce zo mu nzu zirakwega amabara kandi zirahari, ni na nyinshi. naha ndi live ndiko ndavuga, hariho abazikoze. izi divorce zo mu nzu zirakwega amabara by'ukuri. hako mukora iyi divorce yo mu nzu, nimwicare musubiremo ikibazo canke ibyo mupfa murabe ko mwabikemura, hanyuma urugo rubandanye pe. narigeze ngomba nse n'ushobora gushinga intaye gatonya. narigeze guhamagagwa ahantu, yari umugore n'umugabo nyene bubakanye. mugabo
bari bamaranye imyaka 5, umugabo ataha mu nzu yiwe, umugore ataha mu nzu yiwe, imyaka 5 yose yari iheze babanye uko, baca babana nk'umumenga ni inshuti, babana nk'umumenga nyene ni inshuti. Mugabo ubwo buryo babubamwo imyaka 5 yose irahera, byarananiranye ko ibyabo bitungana, sibyo? Hanyuma turagenda, sinari umwe, twari abashika 3, mbo turagenda tugiye aho hantu turabumviriza, n'ubundi byabo biranka pe, birananirana. Turabumviriza mugabo biranka ko bashobora guhuza, umwe arega uwundi ibi, uwundi akarega uwundi ibi, uwundi akarega uwundi ibi, turabura inyishu, turabura ico twafata nico twareka hagati y'abantu babiri batandukanye, mugabo batandukanira mu rugo, umwe afise umuryango we yinjiramwo, uwundi afite umuryango we yinjiramwo. Ibi bintu mvuze bibaho ku bantu benshi. Egome Jacques Ngendakumana, nibyo uruhara n'urwabo no kwicara bakavuga nivyo bapfuye, hanyuma ibintu bikagenda neza. Mugabo menya neza ko hari aho bishika bikanka pe, no kuvugana ntibibe bikirimwo, sibyo? No kuvugana ntibibe bikirimwo, umwe wese yafashe ibye, uwundi agafata ibyiwe. Mumaze gutandukana mu buryo kira muntu yinjira mu nzu iwe, undi yinjira mu nzu iwe, urumva ko biba bitoroshe. No kuvuga ko hano byaciye bisaba ko dukoresha plan B, kuko iyo byanse mu gice cya mbere muca murondera igice cya kabiri. Ico bikoze twakoze iki? Twakoze kubatandukanya, tubanza dusohora umugabo hanze, dusigarana umugore turamubwira ati none ko uzi kujya mugabo akugora cyane, uzi kujya mugabo byanse ko mubana, ubwo ntubona kujya mugabo bitameze neza muri we, ntibimeze neza. None ni gute wewe ufite ubwenge bukwiye, ukaba wumva ibintu, ukaba utahura, ushobora kutatahura ujya mugabo, udashobora kumutahura ujya mugenzi wawe ko uwe vyanse ko atahura, ahubwo wowe kubera kutahura ni ukwiye nawe kumutahuza. Ntocumera nkawe, no, ahubwo ni ukwiye kugira ante kumutahuza. Ego mekweri nibyo byuzuye mu ngo nyinshi. David Ego David ati wabyanditse mu Giswahili nabyumvise, ati kubera ko bamwe babakira abana mu mitwe ngo bakaba badafise umutima wo kwihangana, bikaca bituma bashobora gutandukana. Inyigisho ziri hano kugira ngo dukomeze abo bana nyene, kugira ngo barabe uburyo bashobora kuba mu ngo zabo, bamenye ibyo baba bagiye gukora, atari bya bindi byo gufyina. Niyo mpamvu ikiganiro c'ingo n'imiryango kikunze guca ku ma réseaux sociaux, kugira ngo tugende turigisha urugwaruka rutaragera mu bigero canke hataragera ko rushinga ingo zabo, kugira bamenye aho byapfiriye, bamenye aho bigoraniye, kugira ngo nabo baheze ntihagera aho bashinga ingo zabo, bamenye uburyo bashobora kugira kuvyifata mu gutandukana. Iyo byanse ntibiraba bibi, bivana n'amahitamo y'umuntu, kuko hariyo ibintu umuntu atihanganira pe, agerageza mu nzira zose zitandukanye. Jya mvuga impande zose, hari ibintu utihanganira kabisa, byanka, ugerageza kugeraho wumva ukumenga biranse. Rero iyo byanse, rero izitandukanwa zo mu nzu il faut faire attention, kubera ko zigoye, nukuzitondera cyane kuko ziragoye. Izitandukanwa mwene izi zirazana ibibazo, zikazana ingorane zo mu nzu, muri kumwe mu buriri, umwe wese icumba cy'undi icumba cyiwe, ni bya bindi byo kumeranirana nabi, twama twabyumvise kandi byama byabaye. Okay? Charité le comédien. Okay, mwiriwe neza. Ego meni jewe turi kumwe. Ego turabaramukije namwe aho muri hose. Nukuvuga rero ko
turamwumvisha neza yuko ujya mugenzi we bitameze neza, ahubwo niwe akwiye kumukomeza, sibyo? Kandi muri uwo mwanya yaciye abona ko kumbe nibyo, ni ukwiye kumukomeza kubera wewe ni urumva, sibyo? We namba byanse ko yumva, ni gute nawe bica byanga? No, ahubwo ni ukwiye kumukomeza. Wowe wumva, niwe rero ukwiye kumukomeza wa wundi atumva. Umugore barabyumva, aravuga ati kandi ibyo muvuze ni by'ukuri, reka ngerageze ndabo uburyo nshobora kubana nawe. Turamusohora, turinjiza umugabo nawe arinjira. Nawe yinjiye, nawe tumubwira kwa kundi, ni gute wowe ushobora kuba uri umuntu utahura kandi wumva, ukabubona ko umugore wawe canke uwo muri kumwe bitagenda neza, ukaca nawe ushaka kumera nkawe? Ni gute? Why? Ahubwo wowe ni ukwiye kumukomeza, nawe acayumva ko tumubwiye byo ego kandi nibyo ibi bintu muri ko murambwira nibyo kuri, ahubwo ntitwamera twese kuri yareka je wabagenda bukomeza. Mu mitwe yabo umwe wese yagiye amenya ko mugenzi we bitagenda neza. Okay? Rero bitagenda neza, twaje kubahuza bose bavuga ati je ngiye kumuhebera n'ukuri, ngiye gukora ibishoboka byose, singomba kumera nkawe. N'undi ati nanje singomba kumera nkawe. Urugo ruragarutse gutyo muri ubwo buryo. Niyo bari mu rugo bashwanye canke bakagira ico bapfa, uzawumva bya bindi nyene ti ndabizi neza woko bitameze neza, ahubwo je sinkwiye kumera nkawe, hanyuma urugo rukabandana. Ariko iyo habaye ibintu by'itandukana byo mu rugo, itandukana yo mu nzu iragoye cyane, kandi itandukana yo mu nzu ntabwo ari nziza. Byiza rero abantu bakwiye kwicara, byiza rero abantu bakwiye kwicara hasi bakumvikana, bakaraba aho byapfiriye kugira ngo bigarure urugo rwubakike, barere abana, barere famiye, biba ari ibintu byiza kurusha izi tandukanwa zo mu nzu. Abenshi barazikora itandukanwa zo mu nzu, abenshi barazikora, ukabona abantu basohoka bimeze neza, ariko bagera mu nzu nibo bazi biri mu nzu yabo. Itandukanwa rigira gatatu kandi ribabaza ni mu gihe mubana umugore n'umugabo. Nababwiye ko itandukanwa ari uburyo butatu. Hariho kuja muri sentare, hariho gutandukanirana mu nzu. Itandukaniro rigira gatatu ni gutandukana n'umugore wawe canke n'umugabo, mugatandukanira mu mitima. Iki kintu sinzi ko tucumva kumwe. Murashobora gutandukanirana mu mitima. Mvuze uko nukuvuga ko ni hahandi umuntu n'uwundi babana bataciyumvana namwo, ugasanga umutima nimba waramukunda 95%, ugasanga gwa rukundo rwose wari umufise ko umugore wawe cyangwa umugabo wawe rwaraheze. Mubanye nyene mu nzu nyene kubera kurera abana, swate kubera ko nyene ntaho ari buje canke ntaho muri bushirane, mugabo mu mitima atarukundo rugihari. Mbwira rero sasa iri tandukanirano ryo mu mutima, ukumva neza ko wanyu utakimufise, atakiri muri wewe, utakimwiyumvamwo, iri naryo rirahari mu ngo. Umugore n'umugabo bakabana, mugabo barahebanye mu mitima yabo, atamuntu yumva uwundi canke atamuntu yiyumvamwo uwundi pe. Birahari. Imagine rero iri tandukaniro ryo mu mitima riranababaza kandi riranagoye. Ni gute umudamu atagifise umugabo we mu mutima we, asigaye amubona gusa ayinjira asohoka bikaba birangiye? Hanyuma wambwira neza yuko hageze igihe cy'urukundo rwabo, igihe cyo gukina umupira, ko yokina umupira neza yumva ko aryohewe? Mumbwire neza yuko hageze aho baja muri ko umupira wona ryoha. Ntushobora kuryoha kubera iki? Ni bya bindi nyene byo gukora atifa, reka dukina umupira urangire hanyuma ujyame nunda jyame. Niko bica bimera. Dukoresha aya majambo mu mvugo mbabarira amatwi kubera turi live. Okay? Ntabwo byagenda neza mu gihe mu mitima haramaze kuba ibikomere, mu mutima w'umugore canke w'umugabo atarukundo rugihari, sibyo? Ntambo. Okay, reka nsome
ma base ende janvier utimbwira ico tuma hatabaho divorce mwibi bihe. Okay, iki kibazo cyawe ni ciza cyane. Nibaza ko kugira ngo ntihabeho divorce ni hagati y'abantu babiri. Divorce ntizoreka kubaho pe, kuko buri rugo rwose n'ingene gubakitse, kandi buri umuntu wese n'ingene ahura n'uwundi. Sinzi kunyumva, hari abantu bahura canke babana mu buryo butameze neza, ugasanga swatse warateye umukobwa w'abandi nda bakamukuzirira muga mu muti utamukunda, gutyo ntimuzobana ngo urugo rurame. Za divorce rero kuvuga ngo ntizobaho ntibyokunda, kuko twavuse tuzisangaho, turi gukura tuzisangaho, ngira ngo tuzasaza tuzisangaho, n'abari inyuma bazakora bazisangaho. Nta kibuza, nta kintu cyotuma divorce itaba, ahubwo divorce iri mu bantu babiri bonyene ubwabo. Kugira ngo ntibeho nimwe mwenyene babiri muyifisemwo uruhara. Abantu bose barinze bumvikana bakavuga ati mbo Monsieur madame bakishiramo akavuga ati ntidukene divorce mu rugo rwacu, reka twige uburyo dushobora kubana kugira ngo divorce ntishobore kubaho. Byose birashoboka, divorce zovaho. Mugabo mu gihe hakiriho amakimbiranire hagati y'abantu babiri bubakanye, bugasanga ntimuhuza muri iki na kiriya, ni gute divorce zidashobora kubaho? Zirabaho kandi byiza by'abantu. Izi divorce zikugwaho n'abantu nyene bene kuzishiraho. Iyo abantu bahisemo kuzikuraho zashobora kuvaho, mugabo iyo bahisemo kuvuga ati zizabaho, ni intuzenya y'abantu babiri guhitamo, n'amahitamo y'abantu babiri bubakanye. Titwe twatuje kubaka urugo ntituje kurusambura. Ntidukeneye rero divorce mu rugo rwacu. Iyo mufashe iyo ngingo ntishobora kuhaba. Urumva divorce ni mu rugo rw'umuntu. Gusoma comment zanyu. Foste inama irakenewe gose, kandi kugira ngo ibyo bintu nibibe, ubundi bwo nabivuze, kugira ngo ntihabe ryatandukanwa ryo mu nzu, ugasanga umugore arara hasi umugabo akarara hejuru, cyangwa ugasanga umugabo arara hejuru umugore akarara hasi, cyangwa bagatandukanira ku buriri, umwe yifuka ishuka y'uwundi ishuka yiwe. Impanuro notanga hano nuko boraba ikintu bapfuye icyacu cyashoboye gutuma batandukana pe, kubera iri tandukanwa ryo mu rugo ntabwo rimeze neza, ntabwo ari ryiza kabisa, ntabwo ari ryiza, rikwega amabara, ugasanga ingorane ziguma ari ingorane. Ni ukuvuga ko muri iri tandukanwa ryo mu rugo ryo mu nzu, umwe wese akwiye kuraba aho akoshereza mugenzi we, yaba umugabo cyangwa umugore. Umugabo nimba abona yuko nimba ashobora kuba yo kwemera ikosa, ikintu cya mbere no kwemera amakosa, kuko hari abantu batemera amakosa. Umugabo akwiye kuraba ikosa yakoze, cyangwa umugore nawe akarabaho yakoshereje, hanyuma bamaze kuharaba bakaca bicara. Ikintu kiri imbere mu rugo ni ikiganiro. Ikiganiro kizana byose, ikiganiro kirafasha, gituma ibintu byose bitungana mu rugo. Bakaca bicara bakaganira bitarinze gufata igihe. Imagine nk'umugore n'umugabo mubanye umwaka muzima, umwe wese ararukwiwe uwundi ararukwiwe. Byarananiranye ko mutunganya ikibazo cyawe, byarananiranye ko bishoboka ko mushobora gushira ibintu ku rutonde. Why? Ni mugitunganye mukivuganeho, imbabazi zihabe, musabana imbabazi, hanyuma ubuzima bubandanye. Ibyo byo kurara kubiri, umwe hasi uwundi hejuru, ibyo byo gutandukana sibyo byabazanye. Urugo gubakwa n'abantu babiri, kandi icyatumye murongorana ntacyo muri ko murakora pe.
icatumye murongorana nimba ari ugufungura ari ukuryama ari ukwambara no mu muhira twafungura tukaryama tukambara me ikintu nyamukuru cyashoboye gutuma murushinga nico rero mwagiye gukasa. Imagine none mumaze gukasa kijya kintu cyatumye murongorana muba mwiteze iki byiza mwasubira mu kibazo mukarabaho byabaye nabi mukabitunganya. Nibyo bintu byiza. Ibi bintu byo gutandukana mu nzu bihagarare. Umuntu ari nga live ariko arankurikirana akaba azi yuko mu rugo bimeze uko canke ko yatandukanye n'umugabo, ni mwikebuke murabe habe wicisha bugufi. Madamu nyumva nimburi hano icishe bugufi muri uyu mwanya ndi kubivugiraho, namba byarashise mugatandukana icishe bugufi, hanyuma murabe ko mwoheza ikibazo hagati y'umugore n'umugabo, biba byiza kurusha. Ndi gusoma comment, sorry. Foste mbo ndiko dasoma ntuze na comment yawe. Okay, utubwiye ibya kera, uti kera imiryango yakorana gatatu, hanyuma byananiranye umwe akaca hanwa, akaca aja mu bihano kuko biba byananiranye. Birashika biba bivanye mugabo n'amakosa ayariyo. Mu bisanzwe mu buzima bwa kino gihe turimwo urashobora gukosa n'akarenga gatatu, sibyo? None nimba kera bashobora guhana gukoranya umuryango gatatu hanyuma byanse bakaguhana, abubu bamara kubera ko baguma bakosa. Jewe ikintu nyamukuru nobona ko hoguma haba gusa impanuro z'ababyeyi, namwe ubwanyu mwubakanye mukamenya uko mubyifata mu kugira urugo rubandanye, ibyo babyiza. Okay, uti tuguhamagare kuri WhatsApp. No, sinateguye ko mvugana n'abafanze kuri WhatsApp. Yeah. Mugabo hanyuma tuzobitegura kugira ngo ufise ikibazo aduhamagara nta ngorane. Uti Gerard, uti divorce sinagitahuye. Divorce no gutandukana kw'abashakanye. Ya niko no gisobanura. Nibaze ko wacumvise. Edi Eric. Bonsoir Edi. Ego. Muragize neza cyane. Okay, abarondera namba yanje ubushize nari nayishize live, reka ndayisubiremwo kugira ngo uwundondera ashobore ku canke ushaka inbox yanje bigende neza. Yego, mugabo ubushize nari nayitanze, reka ndayirabe. Ushaka kurondera Fofo, iyi nimero ngomba gutanga iri kuri WhatsApp. Wandika akamenyetso ko guteranya 966 59 53 81 ndayisubiremwo. Akamenyetso ko guteranya 966 59 53 86
+975 plus 966 59 93 86 175. Izo ni nimero ziri no kuri WhatsApp. Urondera Fofo ushobora kuvugana nawe in inbox. Okay, ego hama rero nibaze ko ikiganiro cyacu tweko turaganira cyumvikana kandi kibaho. Turiyamirije canke turanse izo tandukanwa zo mu nzu frame zihagarare pe. Nta mpamvu yo gutandukana mu rugo mufise mirimoye yose yo gutunganya urugo rwanyu, mufise mirimoye yose yo gusubiramo muri vya bindi vyashoboye gutuma mushobora kurara kubiri, mushobora gutandukana, sibyo? Mufite mirimoye yo kubaka urugo rwanyu. Ivyo bintu vyo gutandukana mu nzu ni mubyigeho pe kugira ngo bihere ico kibazo mugikure mu nzira, mubandanye kurera abana. Twariko turavuga rero uburyo butatu abantu batandukanira namwo. Abaje ubunyene tugomba kubibusa. Ubwa mbere umugore n'umugabo batandukana kuvyemewe n'amategeko ariyo bita divorce. Rero ivyo iyo bagiye mu mategeko no kuvuga ko baba bahisemo babyananiranye mu miryango, mu babyeyi, mu bagenzi, byanse gose bonyene bagahitamo kuvuga ati reka dutandukane. Ni mu mategeko, mwubatse mu mategeko, muca mutandukana mu mategeko. Gutandukanwa kugira kabiri na abantu batandukanira mu nzu, ugasanga umugore n'umugabo baboneka hanze ko bubakanye, umugore n'umugabo ko bakundanye, ko urugo rwabo rumeze neza, mugabo mu rugo rwabo bitameze neza. Iyo bashise mu nzu bigahinduka, umwe wese agafata inzira ye, undi agafata inzira ye, mugabo ari mu bantu bakerekana ko bari kumwe. Ubugira gatatu ni ugutandukana n'uwo mwubakanye mu mutima. Nta rukundo ubuki mufise ko ya marangamutima arumfise ko yararangiye, noneho mubanye nyene kubera ikintu runaka, swate mubanye kubera kurera abana, mubanye kubera uburyo bwo kubana n'uburyo bwinshi butandukanye. Nta uri bumushire mwene ukuzongo zose zirahari. No kuvuga rero ko ntidukenera ko ingo zisambuka, ahubwo dukenera ko ingo zibandanya zubakika. No kuvuga ko izo parti zose uko ari zitatu ne mwicare mwige uburyo mushobora kubandanya kubaka urugo, muba mwarashakanye, muba mwaremeranyije ibintu byinshi imbere y'ishengero, mu mategeko, muzotandukanwa n'urupfu. Nta mpamvu rero yo kujya muri divorce, nta mpamvu yo gutandukanirana mu nzu, nta mpamvu. Impamvu zihari nizo kubaka, kurushinga rukaguma, mugasazanya kugeraho mukarera abana, mukarera abuzukuru, urugo rugaheza rukagenda neza. Ego murakoze David. Ego David, si wowe nyene dufasha benshi baba bariko baradukurikirana ya nuko. Aha muri babiri. Ego Ejide, icyumviro cyawe ni cyiza, manirakiza, ni by'ukuri. Ikiyago ni cyiza mu rugo, kandi ikiyago ntabwo gisaba ishavu. No, ikiyago ntabwo gisaba ishavu pe. Iyo muvuze ati tugomba kuganira, ti madame canke ti monsieur, tugomba kuganira ku byatumye dushobora gushika mu gutandukana mu nzu, tugomba kwicara hasi, tugomba rero dutore solution, dutore umuti. Muri uwo mwanya nta shavu riba rikenewe vraiment, kuko ikiyago ntabwo kija mu ishavu. Iyo muvuze ati tugomba kuganira, nuko muba mugomba kuganira kugira mukemure ikibazo, hanyuma urugo rugende neza. Iyo habaye amajambo mabi muri kuganira, hakabamo ibintu byo guterana amajambo, nibyo koko birashobora gutuma habaho ivyiyumviro mu mitwe ya mwese babiri, iti uyu mugabo natuma ndamuheba, uyu mugore twatuma dutandukana pe. Niko biri. Iyo rero mugiye mu kiyago, mugiye gutora inyishu, ntabwo mugiye guharira, ntabwo mugiye kandi kubwirana amajambo mabi, muba mugiye kwemeranya, umwe wese akemera amakosa ye.
umugabo akemera amakosa yiwe, umugore nawe akemera amakosa ye. Nibyo biba bisigaye, mugiye kwemera amakosa yanyu, hanyuma musabane imbabazi bihere, urugo rubandanye. Ntabwo mugiye kandi muri tere yo kugwana canke yo guterana amajambo. Ikiyago nico kisobanura. Iyo rero mugiye kuganira ibintu biraheza bikagira bikagenda neza. Mugabo tutibagiye ko birabaho cyane. Manirakiza iyo umudamu ushobora kumuhamagara ati madame ngo dusubiremwo canke tuganire, ugasanga nyene biko birazana ikibazo, sibyo? Ugasanga ibibazo biguma biza ari ibibazo biguma ari biza ari ibibazo. Byiza mwoguma ku rutonde, byiza byo guma bigenda neza, mukubaka ingo zikagenda neza, sibyo? Hama rero abo twari kumwe live, Imana ibahezagire cyane kuri uno mugoroba. Ndakeka ko kino kiganiro kizagufasha benshi kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza. Tuzasubira Imana ibishatse, ariko iconzi turacari kumwe hano. Tuzoza turabategurira ibiganiro byinshi abanywanyi bacu kugira ngo ibintu bigende neza. Urakoze cyane nawe Eric, turabigushimiye. Twongera kandi gushimira abanywanyi mwaduteye intege, abanywanyi twari kumwe hano, turabibashimiye cyane. Imana ibahezagire cyane.